kandi igitaramo cyagenze neza mu gihe tubona ko yari vibe yo ku munsi mukuru itariki ya mbere. Amuna mbaje ikibazo ubundi bonane gisigura ga bwana Biki. Hamwe nshaka kuvuga ati bonane n'umunsi mushasha n'umwaka mushasha. Bonane n'umunsi mukuru, bonane n'umwaka mwiza kwa. Dabo bonane ni mu kirundi ni umwaka mwiza. Muvela na umwaka mushasha. Urazi ko abantu babicurika cyane. Abicurika bagapanga ibyo baparanga. Nibwo all bonane like ndavuga ati bonane umwaka mushasha, umwaka mwiza kuri wewe. Nuvuye ko umwaka uheze mwiza oya bonane. Okay, bonane dabo tugisigura mu kirundi. Bonane n'umwaka mushasha. Ndako mwiza, sorry umwaka mwiza. Muga novela n'umwaka mushasha. Muga abantu tuvuga ngo bonane n'umwaka mushasha. turajya tukarenza bivaniyo twatwize igifaransa ntuzize muyaga mukama n'ingorane natari kize na twize tunatana n'ibitwize makaki atayize muri kaki ashituwe yifasa ntomba n'abantu batazi ibintu twe nka matagnere no tubaze ngire byagenze ari najya wanayigwa yiga byagenze yo yari ibaho uvuga kumwembuka Paul musharaho abigende gute muri rusange nuko byagenze bijanye na Natacha boss turamushimira kandi ko igitamo cyagenze neza muri rusange. Yes, tumushimire ni umuntu wanashaka bikora neza uko avyibwa ati je ni queen of the stage ari kuri stage ko bikora neza kabisa uko biri kose atanga umunezero ukwiye. Umuntu aja kuri stage ukabatira umuntu kabisa wapi hano bamwe basita umubige mujya bige bazi guperforma kuri stage ni baki atashare mu turafise Natasha turafise Stanish turafise Mona turafise Vani Ice abarenga bose nibaza Tasha oda mushizemo Tasha oda none gacaye mushasha ntavyo turabona birebire ubwo maze kurima mu bitambo bibiri vyo nyene gusa kandi pana vya nta birebire ko vuga amazi kuto ku masaje akomakomeye nkaba Natasha nkaba Vani Ice ba Stanish ba Mona mbone baza ko ari mu yitwa Vani Ice na Mona ariko rero bwana Biggie Stanish na nonde Mona Stanish aza kubafuka ku bintu cha live esta wabizi vya live nyene akavuza ama instrument ubundi bwobwo kuma playback Nitwa Mona na Vani kabisa bigeme aratambuka arateye kabisa Natasha nka Natasha natamba cyane bya Natasha tamba bimwe byo gufata cyo kwigana abadanse katama n'abadanse wenyine sidabanye natamba of course uko vyivuga she's the queen of the stage of course so mugabo hariho abandi basanga bavuga ati umwese afise ntuze category ziwakomeyemo voilà nka Stanish ageze ku ma live n'amavuza bacha batekereje man Vania na Mona playback fresh Natasha when a live was kwita Natasha wewe so ya nuko anyway bitavye byabaye byinshi cyane uge nta murindi numwe ino ndavuga ino minsi mikuru atarose igiteramo nta barindi je ndabona atarose ibiteramo barahari moto barahari barahari dafite ibiteramo ngaha inde ruri yakoze ibiteramo bibiri minsi mikuru yose ayo kandi ndagwere hejuru bigifite yakoze hanze ruri yarakoze Satbi yarakoze ndaza D1 yarakoze D1 yakoze ro 30 yakoze Magdi niho muri mino minsi mikuru kuva le 29 gushikino saha na Kidumu yarakoze turaza mukaci tugaruka ko Fabio yarakoze Eddie Pro yarakoze Natasha yarakoze B-Face yarakoze muri ndimo yarakoze igiteramo ngaha uwa bafise amazina oya manzi ugaruke kuri Fabio kwanza Liga Fabio igiteramo akoze nuko ari 3 byamuhamagayeho yafise n'iciwe nawe nyine parakike sasa bafise n'ikindi Fabio afise bibiri yafise icya Sadbi iga ko bagwamagara kose mugabo yakoze igiteramo yakoze mu bandi na Berg Nice yarakoze na Kerina yarakoze tekana muri zone ya Kinama Kerina yani ifora bamwigisha ndagwa ama video none ifana mwigisha kuri ndagutema video urabe uburi cyane mugenzi wanje mugifa mwigisha kurimba kuri stage kabisa ibya bintu wapi gute nibuka kera Vinicius agishika muri Real Madrid mugati you never know azohinduka uzi gituma Vini agishika muri Real Madrid sinzo ama video ke agishikayo baramubose babonye Vinicius afashe umupira bacaduza amaboko bikoreye umutwe ngo ufashe kweli ngo utakwera urya baje bari kintu cy'ikigode cy'amakiba ngo kunye Real Madrid kigira kuri Vinicius manigiye karimo you never know na Kerina uyu munsi batuvuga tuti kuriba muri stage muri studio ariko ibe abantu wapi ntaramenyera public ejo cyangwa uzosanga bwo mu bwiza adasanzwe ariko Biggie sinova ngo Kerina kutamenyera stage ngo kutamenya kuririmba kuri barabizi kandi sinuko atabishoboye kurimba kuri stage ahubwo abikora gake kandi ntiyubahuka kuri stage uri wahuka musaza ako ntarinda
niko bo byose birajana reka bon en fait none urumva ko umuntu yafure na Kelly ari ndamuntu azi guperforminga bien kuri stage bose navyo barame bose navyo bon ego navyo baramye muka ago Kelly nawe basi wo mukwa cyane mushasha umoni wa tenison n'amahita afise naramubonye igihe aririmba ubuherutse ariko nawe atanzo nigeze ari imbereka moni yazi ko muri ivyo niwo muri ivyo wa mbere nyana bavuga dufise mu gihugu cy'u Burundi yero se hiti nyinshi akatakuronka show bunyene show yambaye atanga kuronka ni show yabereye muri Succès Nul oya hari show yamanje kuronka Satubi kwanza yo muri Je vais bien muri Je vais bientôt muri sika yatanga ya Succès Nul Succès Nul yabaye 40e sinibuka ariko Succès Nul wazi ko yabaye avant so no hapo Succès Nul ariko ari yo zose zabe nikiya gihe atakuronka amashow muta izi zose yazankura biza show ya mbere yatanguye niyo mo Succès Nul ariko ari no amashow yiwe ya dramatique constant en fait nacu nta kibazo mugabo nuva ko ni show zibiri muri Africa koze kuko nuva ko show ya mbere yatanguye gukora ni ya Satubi muri Je vais bientôt ariko nahandi performance yiwe nituvuga ngo ni performance ya hatari ubona ko igiye kuri set ngo kuri indirimbo za Renoji kangerageza ijyanye uri imbijyanye nizo zikuremereye kweli muri kumutwenzi muri Gira Plaza yagiye muri kwa Renoji kwa Renoji ya performance si cyoroshe kabisa barabyo bagiye kuriba muri studio n'ama performance bayigiye ko nawe nyene anyway nuko rero mu majama make twagiye tumeya twumva cyo twagiye duca bamwe batubwira ibitamo byaranze umwaka byo bitamo byitabiriwe cyane ubona ko bideme 25 ari imvyi benshi ubwo dufite intego yo gukora cyane tunga hit nyinshi dusohoke cyane igihugu uko benshi mugiye ko aritegwa n'ibiteramo hanze ko bagiye twitegurira na Sadba ko yavuze ati jeje nzo kwitegurira Je vais bien tour muri Europe no muri Canada muri America n'abandi bose ko bavyitegurira aga mu kuvyitegura ni hit kwanza ubwo uzoja gutegura igitamo cyo hasi dafise hit uravyumva yes nava ko na Esther yarakoze muri mu ntara cy'ibitoki cya Rugamba ariko bwana Biggie mukanyamira amategato nyuma y'amata mike cyane nk'itatu kugira ngo dusimbire ku gitamo cyabe cya Kidumu mbeko zo kwakira abatumire bacu kuno musino vuga wa kane ariko kandi mu nkundire mira amategato muno tumwe gusa amatunda makuru yabaye mu gitamo cya Kidumu muri kino gihugu cya Canada ari Edmonton kandi muri Ottawa Toronto n'ahandi mu gihugu cya Canada ku mugabane wa Amerika mukatuze n'ibindi bikurikira byabereye mu gihugu cya Canada na Kidumu kibita